Ikiza cha Mpox ngo kiracahari mu Burundi ariko ngo ibitigiri by'abafashwe n'ico kiza ngo biriko biragabanuka. Ivyo ni vyashikirijwe na muganga Oscar Ntihabose umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gutunganya amavuriro mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida mu Ruganda. Ubwo bushikiranganje bwari bwatunganirije abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 ntwarante umwaka wa 2025 mu gisagara ca Bujumbura. Ikiza cha Mpox cyashitse mu Burundi mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze niho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaza ko ico kiza cyashitse mu Burundi, hanyuma bwaciye buja ku kivi bufadikanije n'ababufasha bose n'inzego zose ziraja hamwe mu kugira tugwanye ico kiza. Vyarabonetse yuko tumaze gushira inguvu hamwe, abari mu bitaro abavuzi bamaze kukimenya neza n'abanyagihugu bose bamaze kuza barakimenya, ibitigiri vyarongeye kuza biragabanuka. Ubu rero aho tugeze twamenyesha yuko ubwa mbere ikiza kiracariho mu Burundi, ariko uko vyari bimeze mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze siko bimeze, ubiriko biragabanuka. Ico tubabwira nuko ikiza kikiriho naho ibitigiri vyagabanutse, ariko kiracari kiza. Abarundi bose n'ababa mu Burundi babwirizwa kumenya kandi tukabandana duhanganye naco mu gukurikiza impanuro n'amabwirizwa bahabwa n'igisata c'amagara y'abantu ku nzego zose, na cane cane abavuzi bari mu bitaro. Gutyo tukizera yuko dushize ingufu hamwe n'izo mpanuro tukabanda tuzikurikiza yuko ayandi mezi 6 yoza guhera twakiranduranye n'imizi. Abantu bagera ku 136 ngo nibo bagwaye ico kiza ca Mpox mu gihugu cose, mu gihe abagera ku 3451 bamaze gukira ico kiza. Umuntu umwe akaba ari wo amaze guhitanwa n'ico kiza, nkuko tubandanya tuvyiganirwa na muganga Ntihabose. Ubu mu bitaro hariho abagwayi bashobora kuba baba 130 bari mu bitaro bitandukanye. Nibitigiri biguma bihindagurika ko hari habakira basohoka, mugabo cyo twababwira mu ndwi iheze twari dufise abagwayi bashikije na 30 bari mu bitaro mu gihugu cyose. Mucamwumva yuko nimwe navuga ko biriko biragabanuka, kuko mu kwezi kwa12 abari mu bitaro bari kure cyane. Tubamenyesha yuko kugera ubu kandi abagwayi bose bamaze abo tumaze kubona ko bagwaye bagaca mu bitaro bagakira barenga 3,000. Ubu tukaba dusigaranye mu bitaro abari munsi 150, kandi tubona neza yuko nabo nyene bataremvye cyane, ari kugira tubafashe kugira ngo batahe bakize neza badashaka kwanduza imiryango n'abagenzi babo. Uburere biboneka ko mwakino gihe ico kiza kikibonekeza akabari akarere ka Bujumbura, na cane cane mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, mu Kamenge no mu Kinama, akarere ka Isare hamwe na karere ka Gitega.